Niteka ridasanzwe kongera gusubira guhura namwe bwe mwese muriko murakurikirana inumbonesha kuri ya Nyubi TV Burundi. Kaze murano makuru y'ikirundi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akaba agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Nyuma yuko hari abashikiranganji bane baraye bakuwe mu mabanga yabo, ababasubiriye uno munsi niho barahiye imbere y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka, nayo ngo abarundi bafise umuyaga nkuba mu mazu yabo bangana n'ibice 12%, muri bo 65% n'ababa mu bisagara n'ibice 4% akaba aribo arababa mu ntara hagati zigize igihugu. Ndabaha ikaze mu kanya nido ryana makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubibamenyesha. Nyuma yuko hari abashikiranganji bane baraye bakuwe mu mabanga yabo, uno musi ababasubiriye niho barahira imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'abashinga amateka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Abashikiranganji bane mu bagize leta y'u Burundi nibo barahiye mu nama nshinga amateka imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muri abo harimo umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr Lidwine Baradahana, umushikiranganji w'uburimyi Prosper Dodiko, umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga, n'umushikiranganji w'imico kama n'ugwaruka Ambassadeur Gervais Habayeho. Mu kurahira bose bashize imbere guharanira ineza y'abarundi n'Uburundi no guharanira agateka kazina muntu. Imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'amateka, ndarahiye ko bazotirigana amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'Uburundi n'abarundi, mwubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyumviro n'ingendo vy'abanyakoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose. Ivyo birori vyari vyitabiriwe n'umukuru w'inama nshinga amateka, umukuru w'inama nkenguza amateka, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere n'abandi banyacubahiro bagize leta y'u Burundi. Ingingo isaba abagura amatike y'indege kuyagura mu mafaranga mvamakungu ngo igiye guhagarikwa, bikaba bivugwa n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Tumukurikire. Ikibazo kiko kivugwa kijanye n'abagura amatike y'indege mu mafaranga mpuzamakungu. Aho rero bigasha bigorana ingene umukozi wa leta yebwa mu Barundi, mugabo hagera kugura itike y'indege agasabwa amayero canke amadolari. Ikibazo nivyo naje naracumvise, mbere naracumvise je nacenda kirungi kibo vyega. Ico nagire mvuge nikihe ngaha kuri iki kibazo. Turafise abatekinisiye barenze urugero bagafata ingingo mu mwanya atari wabo. Iki niko cagenze, kuko amasosiyete akorera ngaha yaragiye avuga ikibazo c'uko batabavunjira, kuko amategeko ahari nuko aya matike yose tugura tukayagura frambu, la compagnie itegerezwa kuronka contrepartie ya devise ikuye muri banki centrale. Les compagnies rero zigiye gukorana na banki centrale, nimbe zatanze iyo nyishu, abandi baca babona inyishu yoroshe, baca umenga baratoye inyishu, mugabo si inyishu vy'ukuri. Jombere mu nyuma bambwiye bati abakozi ba leta twabakuyemwo, abanyeshuri twabakuyemwo, abagwayi twabakuyemwo, ngo twasigajemwo abantu. Je nababwiye none mwabakuyemwo, abo bandi ntabo s'abarundi abo bandi. Irero ngingo rero ni ngingo yaje hatageze, kandi nibaza yuko ari ngingo yo guhagarika vyihuta. Niyo nyishu no shobora gutanga kuri iki kibazo, mugabo ingingo ifatwa
abatekinisiye ntibigeze babaza ati mbe iki kibazo twokivamwo gute mugabo je mvuga nti tube duke twese tudusabikanye niyo leta mvyeyi mu gihe atazi kizoba gihari kizobe kidahari kuko naho nyine hari ikibazo uvuze ko amatike agugwa mu madovize nibaza ko abantu bato byo bagora gusubira kuvoyaja kubera yuko uri kararirondera ari umugwiza atunga ubwo nyene yoca rirafura nawe yorisanga kuri toyi ngana gukewe agaca yigira ko abagiye muri business mugabo umwe mutoyi nawe wosanga yagize ikibazo nibaza ko naho nyene kandi na la maîtrise ya rotodo shanje yoca itugora cyane iki rero ni ingingo yari yafashwe nibaza yuko dutegerezwa kuyicarira kugira ikosogwe bikiri mu maguru masha. Tubandanya n'amakuru yacu abarundi bagera ku bice 12% nibo bakoresha umuyaga nkuba mu mazu yabo muri bo ibice 65% akaba araba mu bisagara nayo ibice 4% akaba arababa mu ntara hagati zigize igihugu. Ni muri ya mugenzi wacu Hayimo Prospere Niyonkuru. Mu ntumbero yo kuronsa umuyaga nkuba abene gihugu hatanguye inama y'iminsi 3 ihurikiyemwo ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu n'abasanzwe bafasha Burundi mu bijanye n'amasoko ntanganguvu yisubiriza. Iyo nama igira kabiri ikabiri kibera mu gisagara ca Bujumbura. Kubw'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye Uburundi bwahaye ikibanza kinini ibijanye no kugwiza umuyaga nkuba. C'est ainsi que le Burundi a adopté beaucoup de plans de développement comme le CSRP 2, Vision 25, Vision 2025, Vision 2030. Muri iyo ntumbero Uburundi bwihaye imigambi myinshi y'iterambere CSRPD PND wo mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027 hatibagiwe intumbero y'igihugu yo mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060. Iyo migambi ikaba irimwo kunagura no kubaka ingomero z'umuyaga nkuba n'umuyaga nkuba utangwa n'ibizuku n'uva mu micafu yo mu bisagara n'ibindi. Ces dernières sont axées principalement sur la réhabilitation et la construction des centrales hydroélectriques et solaires, les centrales thermiques à base de la tourbe et des déchets municipaux et les centrales géothermiques. Kubw'uyo mushikiranganje w'amasoko ntanganguvu Uburundi burakeneye umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo ukoreshwe mu gucukura ubutare. Nous invitons notre département en charge de l'énergie de travailler d'arrache-pied en collaboration avec les partenaires au développement. Turatumiye igisata cacu kijejwe amasoko ntanganguvu gukora civuye inyuma gifadikanije n'abadufasha mu iterambere kugira ngo hagwizwe umwimbu w'umuyaga nkuba. Bashinga ntahe bapfasoni leta iriko irashiraho ibikenewe byose kugira ngo hubakwe ingomero z'umuyaga nkuba mu gihugu no mu karere. De multiplier des projets de construction des centrales hydroélectriques nationaux et régionaux, de construire des lignes de transport. Iyo nama ijanye no kugwiza umuyaga nkuba ikaba yitabiriwe n'abasanzwe bafasha Uburundi mu bijanye n'amasoko ntanganguvu yisubiza aribo ibanki y'isi yose, ubumwe bwa Buraya, Ogla n'abandi. Mwomenya ko abarundi bafise umuyaga nkuba batarenga ibice 12% muri abo ibice 65% akaba araba mu bisagara, mu gihe abataba mu bisagara bafise umuyaga nkuba batarenga ibice 4%. Abarongoye inama nkuru y'abepiskopi ba Katolika hano mu gihugu cy'u Burundi ngo bagiye guterera mu bisata bitandukanye by'igihugu, ivyo bakaba babishikirije mu nama yabahuje n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ni nkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Kugira ico baterereye mu ndero mu magara y'abantu, ubutunzi n'ibindi ni bimwe mu vyavuzwe n'urongoye inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi Bonaventure Nahimana
ahari ko harugururwa ibikorwa ku mugaragaro vy'inama yabahuje na leta y'u Burundi kuri uno wa gatatu gitugutu uno mwaka i Bujumbura kubijanye n'amasezerano yatewe ko igikumu kwa gatandatu Munyonyo 2012. Yeje gutanguza igikorwa gihambaye cyo gutanguza ibikorwa vyerekeye ingene twoshira mu ngiro amasezerano Ecclesia Katolika yagiraniye na leta y'u Burundi, kandi ayo masezerano akavuga mu ngingo zayo ko hazoca hatunganywa ayandi mategeko azotuma ashigwa mu ngiro mu bisata Ecclesia Katolika ifashanya na leta y'u Burundi, za bisata nababwira vy'indero, vy'amagara y'abantu, vy'iterambere, vy'amashirahamwe y'abakristo b'abakatolika, eka mbere n'ibisata bijanye no gufasha no guherekeza arabari mu bitaro, arabari mu ibohero, ari abashinzwe abasirikare n'abashinzwe umutekano, ico twita omoneri. Martin Teretse yuguruye ivyo bikorwa akaba yavuye aho yemeye ko uburyo ivyo bikorwa bizotwara leta izobutanga. Rero abenshi barakunda kwitwaza uburyo, akunda kwitwaza uburyo ngo nta mahera, ibi ni vy'igihugu n'amahera atahari muri budget program tuzotuma tugurana mu ibintu bize mu nzira. Mugende mwitunganye mugire umwiherero amaretraite mu masu komisiyo mwese mwitunganye mugira hanya nta su komisiyo nimwe yogira retraite y'imizi 10 ngo ivide vse matière. Uburyo ni bwabura ndabisubiyemo, tuzorodiyo tugurana kugira igikorwa ntikireke gukorwa ono kubera uburyo. Ni engagement ya leta idusubira inyuma, kandi bisanzwe iyo tuko turakora igikorwa citekanye iki gitanga umusaruro. Onda babwiye n'ababesha amadomene yose ko aratandatu nta nimwe idafise umusaruro. Muze rero dufatane mu nda ibikorwa tugikore tukivane mu nzira ku neza y'umwene gihugu. Twobamenyesha ko ayo masezerano yari yatewe ko igikumu kwa gatandatu Munyonyo 2012 ashigwa ko umukono mu 2014, ariko guhera ico gihe akaba yari yarahagaze. Tubandanya n'amakuru yacu. Amasezerano hagati y'abaririmbyi n'abategura ibiteramo mu gihe baba batunganije ngo ibiteramo aracarimwo uruhagarara kuko usanga keshi na keshi atubahirizwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Nyandwi Raphael. Amasezerano hagati y'abaririmbyi n'abategura ibiteramo mu Burundi biracatera uruhagarara, yaba imbere yuko ibiteramo biba, yaba inyuma y'ibiteramo. Twaganiriye na Judy Kael, umenyesha makuru Mico Kama, El Haddad Samir, Intore Segihembe umwanditsi, hamwe na Bright Olivier Ndayishimiye arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi, aho bariko badusigurira uko ayo masezerano yifashe mu Burundi. Nimba twumvikanye yuko nza kuza kujimba muri concert yawe, bisigura ko tuba dufise contrat iri notarié kugira ngo jembe mfise sécurité nawe ufise sécurité, kuko en fait je bamaze kumpa contrat tukumvikana ko muri concert yanje uza kuza ya masaha, ayo masaha ukayarenza utarashika, namaze kuguha contrat namaze kuguha amahera yawe, bisigura yuko ijya contrat ubuyaniye utegerezwa kundiha avec intérêt. Nkuko nanje nje muri concert yawe urumva hari ibintu tuba twavuganye. Ubwo rero urumva mu Burundi mu gihe tukibona concert tukayishurira, tukibona concert tukabona yuko iki giteramo ndakigiyemo kirimwe abantu benshi, nanje tegereje kuja kuri podium. Abantu batari bake barabona ko umuntu azanye amasezerano, aho kwiyumvira amasezerano umuntu agiye gusinya, wewe agahurumbira gusinya gusa aboneke ko yasinya amasezerano. Nibaza twama twabibonye ko uyu muntu yasezerano naka, tubona amafoto mugabo naho uwo mwaza ati mbega haje wasinyiye iki, nigiki urekuriwe, nigiki ubujijwe, akaba tokubwira. Musanzwe
si no mu muziki gusa mu bintu byose ibyo ari byo byose ukagiranira amasezerano n'umuntu mukereza kwandika ibyo ku munwa mu bisanzwe ntibiba bihari umwe murashobora kuvugana nyene mukorana ku munwa mugabo hakateza kugeraho mubishira ku rupapuro kugira ngo mubitereko igikumu hanyuma biraba ngombwa naho nyene yuko kugira ngo bigire novuga ingugu canke bisa nk'ibigiye mu muco yuko abantu bateza kujya kwa notere kugira ngo notere asigarane ikopi. Bagize kandi n'ico bahanura abaririmbyi. Biba byiza ababyifuje baje tukabafasha guhagarikira amasezerano y'iwabo kugira ngo ibyo bavuganye turabe yuko uruhande urucanke ruriya babyubahirije. Kiba ari ikintu cyiza nacyo nyene kuko twebwe Amicale des Musiciens du Burundi urumva ni ishirahamwe rizwi ni ishirahamwe ry'abaririmbyi tuje muri Amicale turimo kugira ngo nabo nyene babibone hanyuma utazovyubahiriza ishirahamwe rice ricubera ijisho rishobore kuvuga ukuntu ibintu byagenze ico cyo ari ikintu gikomeye cyane kandi cyiza. Impanuro ya mbere nuko basoma contrat ibirimo kuko bafite abaririmbyi bacu si mu iteramo gusa bige kuvuga bati byongiye kudandaza ikintu cy'iwanje nimba ndakuzaniye indirimbo zanje mu kuja muri studio ndibaza nta muntu n'umwe aja muri studio akavuga ati ndaza gusohora indirimbo hama producer nzomuriha après muguruka amaso babone yuko ikintu cyose bariko barakora arapadi. Ni byiza ko umuntu imbere yo gusinya amasezerano amenya aya masezerano jewe inyungu ndayaronka mu nayahe mu gihe nawe bizogenda uku uruhombo nzogira n'urwaye ucugira rero ordre de quitter ukaraba mbega inyungu niyo yo prima ku gahombo cyangwa uwo muri ngo prima ku nyungu. Mumenya ko ayo masezerano mu gihe akozwe neza kandi mu muco yofasha n'abaririmbyi guterera mu kigega ca leta. Amakuru yacu tuyasozerere muyavugwa mu gisata c'inkino tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Boris Ingabire. Urukino rwo kundwi igira indwi rwariko rubera ku kibuga Ingoma mwiganwa rya Primus League Burundi bije kwa rurangira umugwi wa Messager Ngozi unganije igitindo kimwe kindi n'umugwi wa Tel Aviv. Umugwi wa Tel Aviv ukaba uciye ukwiza amanota agera kuri 4 nyuma yuko baramaze gutsinda urukino rumwe rwonyene bakaba bari bafise ideni ry'ibitsindo ndwi ku ruhande rwa Messager Ngozi yoyo kaba icigira amanota agera kuri 18 aho iza mu kibanza ca kabiri kurikira umugwi wa Vitaro Football Club uza mu kibanza ca mbere n'amanota agera kuri 15. Umugwi inseruka y'igihugu inamba mu rugamba z'abigeme batarenza imyaka 20 bamaze iminsi bakora imyimenyerezo yo kwitegura urukino ruzobahuza n'umugwi inserukira y'igihugu wa Afrika y'Epfo. Urukino rwa mbere rutegekanijwe ku igenekerezo rya 8 igitugu cy'umwaka wa 2023 ni mu gihe uko gusubiriza rutegekanijwe ku igenekerezo rya 11 igitugu cy'umwaka wa 2023 ni mu nkino zo kurondera itike yo kwitabira igikombe ca Afrika. Mu gihe naco bagihindutse intamba mu rugamba z'abatangiza imyaka 20 bikaba bitegekanijwe ko azova hano mu gice cy'u Burundi berekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo kuwa 4 igenekerezo rya 5 igitugu cy'umwaka wa 2023. Umukinyi yamuka mu gihugu ca Argentine yasanzwe kinira umugwi wa Inter Milan Lautaro Martinez yari hafi yo kongereza amasezerano n'uwo mugwi mu gihugu c'Ubutaliyani. Biciye kusanzwe mukurikirana kubijanye n'isoko mpuzamakungu ry'abakinyi avuga yuko uwo mukinyi asanzwe akunda Inter Milan kandi bariko baragerageza kumvikana n'uyo mugwi kubijanye no kongereza amasezerano bikaba bigeze mu nzira nziza. Nayo mu gihugu c'Ubwongereza inyuma yuko umugwi wa Arsenal wongereje amasezerano n'abakinyi batandukanye nk'uwitwa Bukayo Saka, William Saliba, Aaron Ramsdale, Martin Odegaard ndetse n'abandi bagiye batandukanye yoba iri hafi kongereza amasezerano y'umukinyi Ben White asanzwe akina ku ruhande rw'ibubafu inyuma muri uyo mugwi wa Arsenal. Ku ruhande rw'umukinyi we akaba yifuza kuguma muri uyo mugwi w'abarashi mu gihe Arsenal yo ibandanya ishimangira gusinyisha amasezerano mashasha uwo mukinyi yamuka mu gihugu c'Ubwongereza. Nino kuri iyo nkuru w'icisozera ano makuru yacu y'uno musi ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize nyuma yuko hari abashikiranganji 4 baraye bakuwe mu mabanga yabo aba basubiriye barahiye uno musi imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abashinga amateka nayo abarundi bafise umuyaga nkuba mu mazu yabo bangana n'ibice 12% muri bo 65% akaba arababa mu bisagara nayo ibice 4% akaba arababa mu ntara zo hagati mu gihugu.
ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana ano makuru yacu ndabipfuriza kubandanya mugira ibihe vyiza mururanirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibahezagire mugira ibihe vyiza.